imyaka 64 irarangiye Uburundi burose nayo y'ukwikukira hari kwigenekerezo rya mbere mu Kakaro umwaka w'igumbi kimwe amajana 962 umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye akaba yarateye iteka ivyo birori vyabereye ku kibuga c'umupira w'amaguru citiriwe Intwari ahari indongozi zitandukanye abantu batari bake harimwo n'ishirahamwe Musumba Style baje guhimbaza uwo munsi mukuru udasanzwe. Mwijambo nyamukuru ryashikirijwe n'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yabanje kwibutsa abaraho n'abarundi bose amabi yazanywe n'abakoroni gushika bagandagure incungu y'ukwikukira ku Burundi umuganwa Rudoviko Rwagasore. Uyu munsi nta majambo menshi ariko nuko dusubiza amaso inyuma gusa tukaraba uruhombo twagize kubera ubukoroni. Uruhombo rwa mbere nuko kuva batunyaza igihugu cacu bakaza kukituganzamwo umutima wo gukunda igihugu waragabanutse cyane. Baradutwaye igihugu bakigira icibare cabo natwe tuba abakozi babo bica bituma umwe wese kagatima ko gukunda igihugu gasubira inyuma kuko biranazwi no mu ijambo ry'Imana. Imana yo nyene niyo yavuze ati nihagera ko mutora umwami muze mutore umwe muri mwebwe ntimuze mwemere ko umunyamahanga ari wabarongora kuko mutwawe n'abanyamahanga ubwa mbere bobo babara abasuma ntibakunda igihugu. Umunyamahanga ntazi imico n'imigenzo y'abene gihugu kugira ngo ayikingire. Biraboneka uko rero twebwe igihugu cacu bari bagitwaye n'ikimenyamenya kugira mu bibone neza n'igihe bagiye barerekanye ko bagiye batagiye kuko ahari tunga ry'Uburundi bagiye barinyegeje. Iyo baba bakunzi bari gusiga batubwiye bati ehe ikizobatunga kiri hajya ariko bagiye barinyegeje kuko bari bazi ko bazogarukaho bukera. Mwishirahamwe Musumba Style baravuga insiguro baha intaye yo kwikukira. Insiguro twoha intaye kwikukira muri Musumba Style bwa mbere nubwo niterambere umurundi ashobora kuba asakaza ibikoresho bikomeye uko n'ukwikukira. Ashobora kuba asakaza amabati yo urasakaza ubwatsi ubwo n'ukwikukira. Gwanya katsi rero cabaye icimviro canke ihangiro ryacu kandi ko turabona ko tuko turabishikira tutanagira n'umuyambo nakazoza y'2040 giteteye imbere igihugu cifashe nturabishikira mugabo twebwe twaramaze gukora ibikorwa byinshi kugira ngo byorohe kugira ngo dushike mbona kazoza. Rero nyakatsi rikirasa nk'igabanuka kandi ko turabona yuko tuko turakora ibikorwa bikomeye cyane mu gihugu. Musumba Style nishira hamwe rijejwe guhingura ibikoresho byo kubaka. Ibikoresho byo kubaka navyo buri mu migwi turakora amabati yo gusakaza ubwoko butandukanye kandi turakora n'amatibe yo kugira amasharupante ubwoko butandukanye kandi tukakora n'imisumari nawe nyine n'ubwoko butandukanye. No babwira yuko ibikoresho byacu ari ibikoresho bikomeye bikije ubuziranenge kandi bisanzwe biri mu gihugu cyose mu santere bwose bw'igihugu mu ntara zose ahantu hose ugiye ucushikira ahantu abadandaza bose bariko badandaza ibikoresho byo kubaka bakadandaza ibyuma bya Musumba Style. Ahantu hiherereye rero nk'uko umuntu atahazi turi hose turi mu gihugu cyose turi mu masoko yose yo mu gihugu mugabo ushaka kuraba nkaho uruganda rukorera muri komine Ntahangwa aho bita muri quartier y'amahinguriro hepfo ya Kotebu kurora bija ku kibuga cy'indege ucu habona hepfo ya Kotebu.
icya kabiri baraduhombeje ubumwe bwacu. Kare abarundi bari bunze ubumwe bakemera Imana imwe umwami umwe. Ahantu hose uzosanga atabuhojojo bw'ubwami buhari uzoca umenya ko ari hanga rimwe. Twebwe rero abarundi twabaho kujya kw'inzuki mu muzinga. Umwe wese yari afise icyo akora, tugasenyera ku mugozi umwe, umwe icyo yatoye hari uwundi icyo yatoye hariya tukagiteranirizako. Ariko kuva tunyazwe icyo gihugu cyacu, umwe wese waciye umenga ubutomboye agatongo kabaye gwiwe akihahira. Cha kabiri twanyazwe umutima, akarangamutima k'intwaro ibereye. Kare twari dufise uburongozi buvyeyi, umurongozi yari yumvamwo wenyene ko ari umuvyeyi. Ariko tumaze gutwarwa n'umunyamahanga, imyaka 59 yadutwaye, yari ariko aratuzimiza umutima kugira ngo umutima w'uburongozi kama kubtu Burundi ku muvyeyi bizimangane. Murazi namwe yuko iyo muvyeyi agize amacakubiri mu bana, umuryango wose uratatana. None natwe haje uburongozi budusanzaza, bugira nkunzi na nyagupfa, bica bituma n'abana batatana. Ingaruka zavyo nuko abenegihugu batasubiye kubaha uburongozi kubera babona yuko umurongozi atari umuvyeyi. Murumva yuko twahombeye kubera abo babindongozi nyene bava mu benegihugu, umwe wese agatanga ico afise. Udafise akarangamutima k'uburongozi muvyeyi ntushobora kurongora abandi nk'umuvyeyi. Iyo utabarongora nk'umuvyeyi naho haba kugambarara no kugayana, abantu baca baba ubusimbira hamwe. Ico caradukozeko cane. Mwene igihugu ateye imbere n'igihugu kirakayishikira, kandi muri ibyo turakora tugatanga n'amakori, amakori akaza kubaka igihugu, amabarabara kubakwa, ibitaro bikubakwa. Urumva tuba turaterera agacumu k'ubumwe mu vyerekeye byo kwikukira. Kandi turetse n'ico abenegihugu kubyo negihugu karatanze cyo bita akaganuke mu gifaransa bita promotion, kubera mu tariki 15 z'ukwa gatandatu gushika tariki 15 z'ukwindwi twaragabanuye ibiciro kugira ngo umwenegihugu wese abaje bose rogeje kubaka, bageje kurongora, bishobore kuborohera kugira ngo barongorere canke mu nzu zabo atari zo gupanga. Beshi rero bari bamaze iminsi badushimira akaganuka tukarimwo, n'ubu ariko baragora bati menshi cyane baza gusakara kugira ngo ryasango twihajya 15 izo rigere bose bamaze abadadaza canke abubaka abanyaruka bamaze kuronka ako kaganuke. Ukuri kuvyerekeye byavuzwe, mukuru w'igihugu yaduhimirije gukora, nako tuje ku kivi. Murabona n'aba twagendanye abo bose n'aberemeke nabemeza ko turi ku kivi, kandi Musumba Style kubikorwa ni ya mbere. Yaritabiriye rero akamo nyakubahwa umukuru w'igihugu yaduteye yuko gukora ataraguza kwiruka turi mu mahanga kurondera, ariko dukume dukora mu gihugu cyacu.
umukuru w'igihugu akaba yagarutse ku ngendo mbi y'abarundi bamwe bamwe badakunda igihugu cyabo bahurumbira ibihugu byo hanze ariko nyabuna ko bakwiye gukora mu guteza imbere igihugu cyabibarutse. Umukuru w'igihugu yasabye abarundi kugira ubumwe bagashira ahabona ukuri ku vyabaye bakamenya ko Burundi ari cibare cyabo. Indongozi yazisavye kuba akarorero ku bikorwa bakunde igihugu gushikaho bacigura. Hariho ikindi cadukozeko akarangamutima ko gukora nk'uwikorera ngo duteze imbere igihugu. Nuno munsi murabe neza hariho abacifata nk'abacangero bakora umenga bariko bakorera mu murima w'uwundi mwitongo ry'uwundi, ugasanga rero ingorane zidushikira z'ubukene ziva kuko tudashaka gukora nk'abikorera kugira ngo dutere imbere. Ivyo mbere biraboneka cyane mubize. N'ubu hariho abacifata nk'abacangero umenga bakorera uwundi. Mbere muze murabe niyo hagize ikimugora aruhukira hari iwabo w'abakoroni. Turabibona umwambasaderi urasanga hejeje ikiringo ciwe aho gutaha Burundi aca agenda hahandi ku mukoroni agaca avuga ngo bariko baramutoteza abeshera igihugu kubera wa mutima kugikunda atawo. None nk'umuntu yaserukira Burundi yoja gusaba ubuhungiro avuga ngo bariko baramutoteza gute kandi yahora ahembwa n'igihugu? Mugabo nukubera ako gatima k'ubucangero umenga ntituriko dukorera igihugu cacu. Hariho n'abarundi usigaye umenga n'inderetsi barerekeye nye n'umurima. Muzobumva aho guhanura bararega. Muze mwumvirize aho bo kwegereye indongozi baca baja kugumura bene gihugu kugira ngo uburongozi babugambararire. Ivyo vyose nivyerekana imvune ubukoroni bwadusizemwo. Ingaruka rero nta zindi zari kuza atari uko bwa mbere twaciye duta imico n'akaranga, kuko kera umurundi yarangwa no kugumya ibanga be no kwigumya. Baratubwira kuva kera narindi imbere y'ubukoroni yuko umwana yarezwe atibaraguza kandi ntagira umunoho. Aho hambere yahise imbere y'umuzi w'abakoroni umwana naho yabagiye kurahura baraye ubusa bakamubwira ngo banza afungure yababwira toya naje ngize, kandi azi yuko baraye ubusa. Ntiyashobora kuvuga ko baraye ubusa, ntiyashobora kuvuga yuko barariye inyama, carazira kwibaraguza. Kera abarundi bari imvuga kuri, mugabo haraje iyindi ngeso y'ikinyoma aho bavuga ngo utabeshe ntasumira umwana. N'umuntu wabona yarageze mu myaka y'inararibonye, yarageze guhanura abandi, ugasanga ikinyoma kimutanga ku munwa, akabesha bibona ivyera akabigira ivyirabura, kandi yari umuntu yashitse muri ya myaka y'inararibonye. Ako rero mumenye iyo ni imvune dutegerezwa gukosora.